Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri ijya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati, erega bangira ngo mukama sibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Abazokwinjirayo ni bajya bakora ico data ahangamye mu ijuru ashaka. Umuntu wese rero yumva ayo majambo mvuze akayakora asa n'umuntu w'inkerebutsi yiyubakiye inzu ku rutare. Imvura iragwa, imivira temba, ibivumbuzi biraza byahigiye iyo nzu, ariko ntiyasiduka kuko yubatse ku rutare. Nawe ubumva ayo majambo mvuze ntayakore azomera nk'ikijuju cubatse inzu yaco ku musenyi. Imvura iragwa, imivira temba, ibivumbuzi birisuka kuri nyanzu, nayo igasenyuka agasigara yifumbereje. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iki gihe ceranda c'ubushikiro bwa Noheli turabandanya twumva amajambo y'Imana duherekeza ngo dushobore kugaruka ku bintu bimwe bimwe biheza bikadufasha kumva ingene twakira umukami wacu. Uyu munsi ijambo ry'Imana ritumira kuzirikana nogira nti ahantu hanyegeje ubukomezi bwacu. Iryo jambo sinzi ko mwumvise ko ryagarutse mu gisomwa ca mbere, ngo igisagara gishingiye akomeye gikingiwe kigakomezwa nuko gikingiwe n'umukama. Ariko Yesu nawe nyene akatubwira ati, abubaka ibikomeye ko arabamenya kubakira kukurangura ico data wo mwijuru ashaka. Tuvuze ubukomezi tuca twumva irindi jambo rikomeye nogira nti ryo kudukingira, ibi dukunze kuvuga ngo gukingirwa, protection. Uyu munsi kubera ko usanga umenga abantu baca mu ntambara nyinshi, bagwana n'ibintu byinshi by'imiyaga myinshi, baguma barondera ibintu bibakingira. Gasanga no ku marezo sosio huzuye ibisabisho byo kwikingira, kubera yuko abantu twese twuzuye ubwoba bw'urupfu, ubwoba bw'amashitani, ubwoba bw'imiyaga mibi, ibintu byinshi, ubwoba bw'ivyago. Ugasanga mbere hana busanga uyu munsi bahakwa kubikoresha nabi, bakubwira ati ngo akagasabisho ni wazura gatwara mu mufuko, naho utokavugamo gatwara mu mufuko kazogukingira. Ni wambara umudari w'igitangaro wahezagiwe n'umwibutsamana wa Radio Maria akiva Lourdes, uzogukingira amashitani yose. Ugasanga turiko turiyumvira ibintu byo kudukingira rimwe rimwe tukavyumvira nka bimwe by'umupfumu, aguhakana ati kenyerera kuraka ti nta kizo gukorako, genda ushire mu ruhongore mu nka zawe nta kizo zikoma kugira ati gira uku. Mugabo mukamo kugukingira ubwa mbere naho yoguha n'ikintu wishimikiza si ico ubwa mbere kigukingira. Oya, icara neza rero twumva ibintu bidukingira bikaduha tugakomera mu mukama. Ahandi ho iyo midari mwambaye, iyi misaraba twambaye, ibi vyose twambaye, ibi vyose dushiraho bihezagiye, ntaco bishobora kugukingiramwo igihe bidashingiye ubwa mbere muri iki kintu gikomeye twumvise ijambo ry'Imana ryavuze cyo kwizigira umukama. Mwumvise ingene mu gisomwa ca mbere iryo jambo ryagarutse, ingene uko kwizigira umukama kw'abantu bato bato ngo kubaha mbere gukandagira n'ibirenge vyabo abantu bahambaye. Izaburi nayo nyene ikabigarukako, ikatwereka ingene umuntu amenya kwizigira umukama ariwe aheza agakomerera mu Mana. Kwizigira umukama, iryo jambo ryo kwizigira umukama rero suko mwizigira uko ariko kose. Ubwa mbere no kumwakira no kumwemera mu mutima wacu vy'ukuri, atari bimwe vy'impararo canke vy'ibigezweho canke vyo kwitwaza. Murambona iyo turiko
turarokirita nk'abakozi bashasha ngaha kazubona nk'abaje gukora interview ko mu vy'Imana nije nkunze kubabaza kazubona yaje yambaye umusaraba munini nya nk'umwe wa musenyeri kugira ngo nyemeze ati genda umuntu asenga pati nimwampusha muzamuhisha umuntu asenga ngo bamubaza uti ndagusabye akantu gasanzwe mvugira mwaramutse Maria yose neza uyiheze bikanga yuko ni cya gatatu cayagiheze mugabo yambaye umusaraba muremure cyangwa ukabona aje yambaye umusamure nakaza kakaronga mugabo yaciye kabiri gazusanga nawe umusaraba yarawutaye yambaye nk'ikigurumete canke sinyize kitari ko n'ikintu na kimwe gihezagiye bigomba kuvuga yuko rero ubwa mbere igihe dusenga twumve yuko ko ari banga ry'umutima wacu aje tuvuga ukwemerana kuvuga n'ikintu shingiye ko hatwumvise Yezu gisagira ati abazoje mu bwami bw'Imana sabavuga ngo mukama nk'impararo nk'ibintu bibahera hanze n'abantu bumva ko babigize ico twita mu buzima conviction existentielle hamwe rugeranye kugira uti aha simva ko naho hoza abapfumu bahehe bose bakagukaga bati turakugeseza aha simva ko sindekura umukama kuko ndazi yuko niwe bukomezi bwanje namantangarira ba Daniel hari passage ya Daniel iryoshe cyane hamwe ngo bamaze kubarega ku mwami mama gacagira ati shushu mucanwa mugwize mbere incurundwi mubate mwiyo mihimbire turabe ko Imana yabiza kubakiza Daniel aracura umwami ni rupfaso ni bwisha mubwira ati mwami turakuba mugabo ntidushobora gupfukama imbere y'ibigirwamana vyawe Imana yacu ibishatse iradukiza uwo mucano nitabishaka naho tukawugwamwo tuguma ariyo tuninaza kubera uko kwizigira Imana babata muri wa mucanwa bari batatu ariko umwami ngwaje ngo asanga y'abantu bane uyo wa kane yavuye ngo aravye wa kane ngo agasanga sa n'umwana w'umuntu ninde igihe cyose duhagaze mu Mana tukanka kurekura ahantu twumva neza ko Imana itubwiye iti aha ni jewe ntuhirahire ngo udonoke Yezu acamanuka agafata ibintu vyacu mu minwe akaba ari watugwanira ku buryo bw'uko mbere n'abatugwanya hari igihe bahindukira bakaturaba rimwe bakamaramara bakagira bati ubwo ntitwihenda bakanahinduka kuko icyo gihe muri ako kanya naho umwami atahindutse ngo ukumbira acagumiza ko harageze igihe aravuga ati bwa bundi Imana ya Daniel irahambaye nugira nti rero kugira ngo turonke ubukomezi budukingira no gutahura ko ubwa mbere ko ari ukubushingira mu ngingo y'umutima wacu umuzirikanyi wacu w'ikintu by'ukuri kiri muri twebwe dushaka gushingira ku buzima bwacu kandi hajye umukama bujya turahiriwe ko dufite Imana nziza aratubona mu mitima arumva uburemere bw'ikintu kikugenza kabona ati iki yagishingiye muri jewe iki kindi iracari parara kugira ngo atoke neza imbere y'umwibutsamana kugira aboneke nk'umuntu wo muri Radio Maria kuko rugeranye ko ashise nk'imbere y'intererano y'umuntu ucubona nyoga ntarakomera ashitse imbere y'iki na kiriya ashitse imbere y'ubuzima bwa mugenzi we ntazi kwigumya acaca temba kuko tashingiye kuri jewe ariko sinzi ko mwumvise neza amajambo y'Imana akatwereka yuko umukama adukingira mu buryo bubiri aradukingira ubwa mbere ibintu bishobora kutwadukamwo kandi burya intambara zikomeye sinibidutera biva hanze nibidutera bituvamwo bitwadukamwo ko burya hari ibintu bidutera bitwadukamwo namwumvise mu gisomwa ca mbere Izaya ariko aravuga ingene Imana ari uruzitiro mbere inzitiro nka zibiri impome zibiri zikingiye Yerusalemu
zikayikingira ibitero vya Babiloni, zikingira indani, bakingiwe indani. Ariko uko gukingirwa gose Babiloni guhagaze mu kungene bizigira Imana, ingene bashingira ku ngingo y'Imana, ku nsezerano y'Imana, kuko igihe cyose bayitakaza muri bo barategwa n'utumina, bagategwa n'abana bariya, bagategwa n'ivyago, munywa bagatahura bati twarigometse ku Mana twibaza tuti turaharashe tugire tumere nk'abandi, ahubwo dusanga turihamagaye ko ivyago n'amagorwa. Twaribonye yuko umenga two kubaka site nziza atamana irimwo, dusanga ahubwo turiko twubakira ku muyaga. Hamwe hamwe bakigarura, kandi bigaruye bakabona umugisha n'umuhezagiro w'Imana usesekarira iwabo, kubera ko mu mutima wabo bagarutse ku nsezerano. Imana ikabakingira kuko bonyene bemeye imbere muri bo kwemera kwibakingira, ntibagendere ku bindi vyumviro vyirukana isezerano y'Imana muri bo. Tugire Kristo. Umuntu wese yubakiye ku ciyumviro, naho coba ari cy'umuntu akomeye canke ikigambwe gikomeye, ikintu gikomeye, ikiyumviro gikomeye, kiideoloji gikomeye, nk'ibi byose tubona ko bikomeye mw'isi. Naho bawubakiye ku sinzi ku muryango wo bukomeye uyu munsi, kumurana yuko ugukomera biza birahindagurika. Uyu munsi bikaja muri uyu muryango, ejo bigataha hariya, bikava muri intara bikaja hariya. Ni kimenyamenya cyuko ntawe ushobora gukomera imyaka yose. Umwe musa akomeye imyaka yose ahoraho yamakome, kandi tumwishimikije natwe tujya dukomera muri we, ni Imana mushobora byose, ni Yesu Kristo, ni jambo ryiwe. Hari ahantu umuhanuzi Yeremiya akagira ati aragowe umuntu yishimikiza, yizera umuntu nkawe ngo ariko yiciye ku Mana. Suko umenga nitwo kwizerana hagati yacu, mugabo ntuzugenda upfundike na mugenzi wawe ngo mwizerane mu kintu kidashingiye mu mukama, kizote bagisenyuke, kandi nimutigarura muzosenyukana naco. Hamu tugeze kuba turiko turaharira ku kintu, ndamubwira nti iki kintu utemeye ko tujana iyi nzira y'Imana, wowe tugiye guheza, nta kundi tugiye guheza, kuko ndabona neza yuko ninabandanya ngaho, uretse ko jewe nyene nzwa ndiko ndaroha ubuzima n'umutima wanje, nawe uzogiramo. Ni kibazo gikomeye. Aha bica bivuga ingene duhitamwe mu mutima wacu, tukemera umukama akadukingira mu mashwa tugira, cyane cyane amwe akora ku buzima bwawe, amwe azana ingaruka zikomeye ku buzima bwawe, amwe azana ingaruka zikomeye ku buzima bwawe. Hariho ingaruka zishobora kuza zitevye, mugabo dutinye go sijya zitevye, kuko iyo ziza zitevye ziba ziriko zirikomeza, zikazoza zikugwako nk'urubu bidashobora kwikiza. Ukabona umenga uraciye mu bintu biri Imana idahezagira, ahubwo bigwanya Imana. Ukabona umenga urashikiriye success, gacugira uti hasha genda habona ndaciye ubwenge. Umukama akihangana akakurindira, ejo ugasubira akihangana akakurindira, hirya ejo ugasubira akihangana akakurindira. Mugabo ntiwigarugira uti ubuntu bw'Imana bwanyihanganiye, reka ndabe nanje aho ngeze nigarure. Muri wewe nturi kurikingira, ukazubona umunsi uri izina ibintu ziri ingaruka zavyo zikuguye kukaburi yusaganiriza. Ariko nigihe babigeze ngaho, gihumeka ukagaruka ku Mana, Imana si nk'umuntu ntanzigwigirira kwakira, ngo ni wa mugenzi ashobora kuturekurira incuro 70 kundwi, mugabo kumbura ushobora gusanga ubihezemwo. Ntawo kwamayi afinatisha ukwihangana n'imbabazi z'Imana. Ntumva n'abantu bakwegara mu vya kazumva bariko barabwirana ntaco, reka turabe tuzoja kwirega. Umunsi waje kwirega ugasanga ndi muri studio nawe, urupfu nago rugeze ngaho bizogenda gute? Ugasanga birashika ibintu
umwijima ukadutera indani muri twebwe tukumva ko dushobora gufata ingingo yo gukora nabi kuko dufashe nabi ikigongwe cy'Imana. Ariko no ngaho iyo byagushikiye ugakanguka, garuka. Imana ni Imana, si nk'umuntu. Imana ni Imana, si nk'umuntu. Ariko kandi tumvise ingene Imana kugira ngo idukingire neza kandi inadukingira n'ibintu by'inyuma. Ivy'inyuma ngo ibihuhusi bishobora gutera ikintu bubatse bizana n'inyuma, imvovo zitemba, ibinabiriya bigoye bikaza biguhigiye, mugabo kuko ushingiye mu Mukama ijambo rikagukomeza ukajabuka, kandi impera n'imperuka Umukama akakugaragaza mu intsinzi. Umuntu w'ingingo y'Imana muri we by'ukuri nahashobora guca ahantu adatahurwa, mbere bose bakabona umenga muga muri we akumva neza yuko acuditse n'Imana neza, akarigumya, impera n'imperuka bamusanga hari imbere. Nubona iwacu uyu munsi abantu bose bibaza yuko nabo nyene bazotunga bivye bagize iki, mukabona umuntu anagogwa kuko agerageza kugumya umutima ukudakorakora, ukutabesha, ukutagira iki. Uyu munsi aho iwacu abantu bose banabona yuko bazotunga ariko barinze kwiba. Abatari bake bana ko bazotunga ari uko barinze gukina amayeri, amadiri y'urunyoma no kwiba no ego gucanganya abantu, ukemera ibintu mugabo utagiye kubirangura ugira uti nzomenya ingene ndabacamo, agakubita akavagura nk'ahantu ibimiliyoni uko agira ati bazomfunga cyangwa iture cy'amahera makenya sohoke nje kurya yasigaye. Abantu bose ukabona umenga ibyumviro nuko nanje nzoraba ingene nzomera nk'impene irisha hiziritse. Ariko igitangaje ukazona nk'umuntu abivaguye agiye kubitsa umuntu amubwira ati ntuzunyibe, kandi aza kurondera wa wundi nyene umwe bose bagira bati uyu muntu yamayica amadiri yacu arazibira kundi ibintu bigororotse, umenga ni umuntu hariya muri chapelle kuri Radio Maria. Harazigiye ukamukenera, kazubona umuntu yigize katama n'ikigwa, umusore hageze ko yubaka ngo ashaka umukobwa w'isugi, wa muntu aguma kenegwa, umuntu umubeshi agira iki, mugabo hageze ku kintu cy'ubuzima bwiwe akarondera uwundi agororotse, aguma kenegwa. Niwe ntsinzi, niwe jambo rya nyuma rizanira amahoro umuntu, kuko igihe utararonga umuntu nk'uyu nta mahoro ugira. Igihe rero natwe twizigiye Umukama tukubakira ku ngingo yiwe, tukubakira kukumwizigira, naho bishika ugasanga ukwizigira k'umuntu, ugukomera k'umuntu nuko umwanya muto agatemba, ariko agatemba agaruka yigarura. Ko gutemba biri kune biri gutanu, hari umuntu atemba mugabo kabona yuko kubera inema y'Imana ikiri muri we iramubwiye iti hari ahantu waguye, byuka subira ubandanye urugendo. Tari umwe umenga aratemvye agaca herayo mbere akiyemera ati jewe ndi umuhinga, jewe ndi gitangaza, ndabacamwo ntibabona, n'Imana ndayicamwo umenga ntibona. Wait and see. Dusaba Umukama kugira ngo mu byo ducamwo byose ibinabiriya bigoye by'ubuzima ugasanga umenga biriko birateza umwijima mu mitima yacu, mu kuzirikana ingene tubaho, muri byose bidutera inyuma, by'imiyaga mibi, by'abapfumu n'abaki bose bamwe bose dutinya, ugasanga tugendana ibiki. Tubanze dukomere mu kwizigira Umukama, kandi ni hamwe usanga kenshi dakunze guhana amatemanyaje, tukaza turahana n'amatemanyaje y'ingene hari ikintu Umukama yatujabukije kuko twamwizigiye, abatamwizigiye tugasigara turatangara bose basigaye baguye ngaho. Umenga ni nk'umuntu abakandagiye, bari bamuteze imitego arabakandagira ararengana. Ndibuka muri aya maguma hiti y'umuntu yari yiyemera gose agafata n'abantu bageze kumubwira umuntu agerageza kugomba kugendera ku ngingo nziza
y'ukubaha ubuzima bw'uwundi agira ati nzoja kumufatisha intoke mugabo yaguye imbere yiwe yapfuye imbere yiwe ngo ibirenge by'abato bato birabakandagira. Aro bigomba kuvuga yuko ikidukingira ubwa mbere no guca bugufi. Guca bugufi tukabona tuti ntavyo twimariye nta nibyo two kwishoboza tudashingiye mu mukama. Mwumvise ingene ngahe igisomwa ca mbere kigereranya Babiloni yuzuye ubwishime n'ubwibone. Ndashoboye, turashoboye. Manyamana ubwishime bwinshi, bwibone bwinshi. Hakagera igihe akanu gatonya kakayikubita hasi. Gereranya na Yerusalemu yo ishingiye mu mukama. Ishingiye mu mukama ngo umukama gaca yigirira inzitiro mbere zibiri zose. Muraille et avant-mur. Uguca bugufi biri mu bintu igihe bishingiye neza mu Mana bidukingira. Guca bugufi kudutuma tumenya tuti je ndaza amagara make yanje ahari. Ndazi kandi n'ubukomezi bwanje bw'ino aho no shingira mu gukorera Imana aho buri. Uguca bugufi. Ariko kandi ugukunda kwitwararika. Ntibikunda ko dushobora kurangura amajambo y'Imana yose nk'abamarayika. Ariko Imana ikakumva mu mwitwarariko ugushaka kuyarangura kuyarondera naho uguye ugasubira ukarondera ijambo ry'Imana. Imana ikakumvamwo umuntu aguma yihamagara mu nyota yawe y'ukugomba gushingira ubuzima bwawe ku majambo yayo. Ikavyumva ikagira iti ndamanutse nanje guhangana n'ibiguhanze canke guhangana n'abaguhanze bibaza yuko atacumaze atacurimwo. Nze ndabereke yuko wewe uriko ubudahangagwa bw'Imana, uriko ikimangu ikidodo. Abantu b'abasataniste bakoranye na shetani gose mu bintu by'imiyaga mibi, iyo bahindutse no batubwira bati iyabamwo kuguruye amaso, Imana y'ubuguruye amaso mukamenya intambara ziba hafi yanyu ibintu Imana ibakingira uko bingana. Iyo bamwo bimenye mworandutse umutima. Ntimumenye igihe muri abakristu igihe cyose ufashe ingingo y'ukugendera ico kimangu cyo mwibatisi mu waronse ingene uvyura intambara idurumbanya mu bwami bw'amashetani n'umwijima. Agahaguruka kugira ngo agusenye. Ariko wowe ntavyubona, ubona wirenganira gayardement ukibaza uti ibisabisho byanje birakomeye. Oya, n'ubuntu bw'Imana kuko washimye gushingira kuri yo. So mukama kugira ngo yamidukingira, mukama yamadukingira na cyane cyane yamadufasha no kwiyubara mu guca bugufi kugira ngo aho duhoba tuhamenye naho dukomeye tuhamenye, tugume dushingira muri we ngo abari waba uruzitiro rudukingira buno mu myaka yose. Amen.